Hello, Messi. Welcome, Karibu. I'm very happy to be here. In this video, I will divide it into phase. This video, the first phase, it will be audio to listening dialogue 1, 2, 3 with Emily. I will change, and after I will give an analysis. And after we will finish with the last phase. It's like a summary in Kirundi with Emelyne. Also me, I don't know if I need to mix Kirundi and English, but here is very interesting. This kind of exercise is very interesting to understand the way of Burundians speak and to try to speak like Burundian. Is that why I will give you the way of speaking? I will put some intention to the way of speaking of her teacher. But it's very interesting to follow everything, to listen everything, to try to write and to listen and to understand. If you have something you don't understand, you can write below. It's better to do like that. Okay, see you with in the analysis. Bite ni sawa uri ngaha wenyene oya bose niho bari mpamagarira umuntu mukuru yoba ahari ego hari abantu baguhamagaye bari hanze ni bande ntabona amenye ingubirabire niwe wobamenya ndaje nibandindire ni sawa ego niwe twarondera mumpamagariye iki ko atadeni ndabafitiye sitwe tuguhamagaye ahubwo uhamagawe n'ubutungane nibwo bugutumye ko jewe ntaco niyagiriza sawa ingo tugende natwe ntituzi ico baguhamagariye nta kibazo tugende aro mwiriwe muri bande ko ntabamenye ndi Mariko nawe urinde none wahamagaye umuntu utazi oya ni ikintu nashaka kukubaza mbaza twumve mbega ngaho ku kazi wanyu umuntu ashaka kubonana n'umukuru abigenza gute canke aza yibangikanije iki aza kuwa kangahe isaha zingahe ibyo nibyo umpamagariye uraza unsange ku kazi tubivugane ahatari ngaha kuri telefone nzoze ryari aho uzoshakira sawa nzoze ejo mu gatondo ego sawa Kabura we umpamagariye iki ntubona ko ntaraheze ibyo ndimwo ndaguhamagaye dusubire mu ishuri aho ntubona ko amasaha yarenze yo kwinjira nawe ukiri hanze sawa genda ndazi nta mwigisha arinjira ahubwo nje kuguhamagara kuko umwigisha yinjiye kera agomba atangure guhamagara urutonde rw'amazina y'abanyeshuri bose bahari akaguhamagara agasanga nturi mu ishuri aca gufuta burundu ntuzogaruka kuri rino shuri nuko bimeze ego niko yavuze uwahamagara ntiyitabe aca mufuta amukuremwo ingo tugende ndagaruka bahejeje guhamagara ahubwo nyaruka ego tugende Let's go in this part of our analysis. The first one analysis is Mamagarira. It's come from Kwamagarira. It's like Kwamagarira is to call for. It's Mamagarira. It's call for me. It's interesting to understand this way of I spoke in information, but you need to know that it's very important. Kwamagara. Sometimes people don't understand why you had a P Kwamagara. And I need to repeat this. For example, Kwamagara is the Kwamagarira. Mamagarira. Here you will, it's me, Kwamagara, me. Is that what you put? M. Here you cannot Magarira. Here, when you have M and H continued, here need to be P. It's, for example, Gwenda is like to lie, to say something worse to someone. For example, Yampenze
Eli, he said something wrong for me. I'm parents. And here is the same. The H here is become P. It's a regular. It's a rule. It's interesting to know that. Ulinga wenyene, I didn't want to speak about that, but I remember some mistake that I did before. It's like if you want to send bonyene, it's like wenyene is someone. If I want to say I'm myself, oh yeah, DJ Nyene, I'm my, I'm Aaron, DJ Nyene. In fact, what I want to show is Nyene, how it's work. Nyene, wenyene, you is for you, wewe uri wenyene, I can remove that, uri wenyene, ari wenyene, turi twenyene, etc. Ikintu cyonyene, une chose, c'est important. What I want to say is, even for every class, for example, if you said ikintu cyonyene, it's like you need to say you cannot ikintu wenyene urabona. What I want to say is to put attention about classes here, and sometimes you can make some mistake. Hari abantu baguhamagaye bari hanze. There is person they call you that call you there. That person is out. This is I want to show baguhamagaye to show that is guhamagara. Here is guhamagara, in nga is guhamagarira. Another thing very interesting. If I need to do a small translation is how are you? Is good. You are here alone. No, both everyone, tous, all is there. After I said call for someone, important person is here. That is here. Who is here? Yes. There's people call you, but they are out. Who is that guys? I don't nabo namenye. I don't know them. Come who come to see them. It's you. You will know them. Okay, I come. If they wait me. Okay, no problem. Yes, niwe twarondera. It's you. We niwe it's you. We are looking for. Mumamagariye iki ko atadeni nabafitiye. It's why you call me. Why you call me? Because I don't have a day. I don't have something. I don't know in English like deni is to be for debt muri Faransa. I don't have debt for to you. Si tuweta guhamagaye ahubwo uhamagawe ntibutungane nibwo butume yeko jewe naco ntiyagiriza sawa ingo tugende natwe tuzi ico baguhamagariye nta kibazo tugende. Okay, I cannot go further in all the translation. I will take too much time, but what I want to put attention is guhamagara, guhamagawe, guhamagarwa, guhamagarira. It's very important. Here for the dialogue too. Mwiriwe muri bande ko nabamenye. Why I don't know you?
Imariko nawe urinde. Here is very important. Baza 12. Here, that's I like to put in a in order. Yeah, it's like a way of speaking. Baza 12. For example, if I need to translate that, I said, ask me. We listen. That we listen. For example, ingo tuvugane. Come, we speak. It's a way of using. Don't say ingo kuvugane. Ingo tuvugane. Baza twumve. Baza ushobora ari ingene ushobora kuvuga nka baza nshaka kumviriza. That is a way of speaking of someone. Is something weird. It's that I notice. But if you say numbers at 12, it's good. And this way, also how Shakira, là où there, là où vous voudrez, et Azosha. Here after how it's like it's a prepositional verb. You cannot how Zoshaka. Also how Zoshakir. It's something very important that I put in accent in the formation. It's very interesting to note that. And that's why if you have time to follow formation, it's also good. If you don't understand what I am saying. After in the React tree, Kaburawe, umamagariye iki is the same way umamagariye iki this way. And nukubi acha gufata bose bahari akakuhamagara agasanga turi mwishuri acha gufuta burundu. It can remove you definitively. Actually, I like that because sometimes it's used nushobora kuvuga aragufuta cyane azogufuta acha agufuta acha ucumbwira genda hariya ucumbwira. It's after to go there you will say to me. It's like a succession. Go there, a succession and something that happening today. Uchu, le acha, in the practice way, is a lot of times used. Nukubimeze is like that, is doing like that, is walking like that. That is a way of speaking. It's not good to translate word by word, but it's to understand, to listen this way of using nukubimeze. I didn't go far in the translation because sometimes we don't need translation word by word, but to understand some way of speaking and to try to put on your way of speaking this way of speaking. It's like that you will speak like a native or people here in Burundi. Okay, thank you. And now the summary of Emelyne. Amahoro neza, ndabaramukije. Nifuje ko dusangira inyigisho canke icigwa dusanga muri bino biganiro canke muri kino kiyago twumvise. Ikiyago cacu ugerageje kumviriza neza gishingiye canke cerekeye kubijanye no guhamagara. Aha twumvise uburyo butandukanye umuntu ashobora guhamagaramwo uwundi. Twumvise ingene ushobora gutuma umuntu agahamagara uwundi. Haba nk'akarorero umuntu ari hanze agahamagara umuntu ari ndani mu nzu. Twumvise kandi ingene umuntu ashobora guhamagara uwundi biciye kuri telefone. Twumvise kandi n'ingene umuntu ashobora guhamagara uwundi muntu mu kumukebura hari ikintu yifuza kumubwira. Bisigura ko umuntu wese aguhamagara afise ikintu yifuza kukubwira. Rero tuze turumvira cyane iyo baduhamagaye kuko hari ikintu baba bakeneye kutubarira. Nivyo hanini twumvise ibijanye no guhamagara
kandi dukwiye kwama twumvira ibijanye no guhamagara tukumva ico baduhamagariye. Murakoze.